murakoze nitwa Eline Ben Nibigira dumenyesha makuru wa radio Kazoza FM ryo kugwiza umwimbu mpere mu butungane akabazo ndakerekeza ku muvugizi wa sentare ntahinyuzwa mu kiganiro nk'iki giheruka mwarashikirije ibyaha bitatu byagirizwa uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Arangiyome Bunyoni mbega inyuma y'ayo mezi dosiye yiwe igeze hehe mbega ibyaha mwavuze n'ibindi byavuzwe mu nyuma yabikoze wenyene hari abandi baba bitezwe gushengezwa muri dosiye yiwe mu kiganiro giheruka twari twavuze yuko mu byaha yagirizwa byari bitatu guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko barongeye ko gutunga ibigwanisha adafitiye uburenganzira barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu yabajije ngo mbega byagirizwa wenyene icaha umuntu wese acagirizwa ukwiwe nuko ntataho ico yashaka kuvuga kuko kuvyemezo bari bafise baratanze umutahe baramuzana ariko arabazwa abo bandi rero yavuze nibo ntazi abashaka kuvuga nk'iki kijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ati umuntu umwe yokora ari wenyene atabandi babifatikanije hari abandi muba muratora bafatanije muri iyo dossier kucerekeye ikicaha niwe wenyene ku matohoza ni yahera kuko mwabajije ngo urubanza rugeze hehe amatohoza aracabandanya yaraburanye kugira ngo sentare ifate ingingo ko abandanya burana canke yidegemvya ku muri sentare itangura hama na warunguruza amaze kunguruza sentare irafata ingingo ariko mu nyuma umushikiriza manza yarasabye sentare ikiringo ko bomwongera ikiringo cyo gutohoza bivanye n'ibindi umushikiriza manza yararonse uno musi rero bariko baratohoza kandi amategeko arakurikijwe kuko vyakurikijwe amategeko ibyo yasaba muti kwa generale baratoyeho ibigwanisho sibisanzwe ko generale bafise ibigwanisho ndababwiye yuko gutunga ibigwanisho adafitiye uburenganzira sinavuze ko ari wewe ukivuga uko ucumva arafise ivyo amategeko amurekurira ariko basanze ibindi amategeko atamurekurira nibi bica bivuga yuko abitunze adabifitiye uburenganzira